yasanga rero abaganga bari ku telefone bakorera ama video. Rero jewe agashavu kashe karamfata. Ndavuga nti je ndabona yuko ninguma ngaha mpava ndahapfira. Ikoreshwa rya telefone ngendanwa mu mwanya w'imirimo ni imwe mu mvo zishobora gutuma akazi wategerezwa kurangura katagenda neza, kuko bica bituma abakwitura babona ko wabirengagije canke ko wabasuzuguye. Abene gihugu bo mu gisagara ca Bujumbura baranegura iyo ngendo. Birashika ukagenda gusaba ikintu umuntu ari ku kazi, ari kuri poste runaka, ugasanga ari ibereye muri telefone, kagirisha vuka kagenda atanakimumubwiye, ugasanga umuntu yagonye ku telefone kandi kibabaje usanga ari kavuga ibintu ajanye n'ivy'akazi. Petero ugasanga ari ibereye mu nsaku. Akazi kayo no guhamagara umuntu mu gihe bikenewe, canke no kwitaba mu gihe kenewe, canke kurondera n'izindi nkuru mu gihe bikenewe. Mugabo sumwanya wose bagira ko banashikiriza icokorwa kugira ngo iyo myifato iranduranwe n'imizi. Mu gihe umukiriya yaje bategereza kumwumviriza, mudiringa n'umukiriya vizavi telefone akayishira ku ruhande, hama ukamuha ama produit yagusavye. Telefone irafise umwanya ikora. Nimba ari umuntu tegeza guhamagara, muhamagare, hama igikorwa uriko weje kumuhamagara ja ku murimo usanzwe ukora. Mugu uciye uguma muri telefone, bwa mbere urikura homvya byinshi, waguhaye akazi ntanezego, urikura mugirira nabi. Telefone kiwe gukoreshwa umwanya nyene wayo, umwanya w'akazi n'umwanya w'akazi, umwanya wa telefone n'umwanya wa telefone. Kuva mu mwaka wa 2001 kuwa gatandatu ruhuhuma uko umwaka utashe, isi irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ukubaho udakoresha telefone mu kiringo c'imisi 3, no kuvuga gushika kwa 8 ruhuhuma, mu ntumbero yo gukangurira abantu maze bashishoze biyumvire ku kamaro n'ingaruka mbi zishobora gutegwa n'ikoreshwa rya telefone ngendanwa.